Eka mbasuze kandi mbifuriza byiza ni inkuru yihutirwa cyane tugeze muri aka kanya ivuga yuko umusirikare wa Republika Demokarasi ya Kongo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda. Umusirikare bikekwa ko ari wa Republika Demokarasi ya Kongo yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda i Rubavu nyuma yo kwinjira arasa ku ngabo z'u Rwanda zicunga umutekano ku mupaka ku mugoroba kuri uyu wa gatanu. Nk'uko amakuru atugira bivuga, ntabwo biramenyekana impamvu umusirikare yinjiye mu Rwanda. Icyakora ibihugu byombi bikaba bimaze igihe birebana ayingwe nyuma yuko umutwe wa M23 utangije intambara ku ngabo za Republika Demokarasi ya Kongo. Kongo ikaba ishinja u Rwanda gushyigikira izo nyeshyamba mu gihe u Rwanda rubihakana rukavuga ko ari ibibazo bya Kongo bwite idashaka gukemura ahubwo ikabyegeka ku Rwanda. Mu Gushyingo umwaka ushize nibwo undi musirikare wa Republika Demokarasi ya Kongo arasiwe mu karere ka Rubavu ahazwi nka Mbugagari ubwo yinjiraga arasa ku ngabo z'u Rwanda zari ziri ku burinzi mu masaha ijoro nk'uko amakuru atugeraho yakomeje kugenda abivuga icyo gihe. Akaba rero navuga yuko umubano w'u Rwanda na Republika Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda uba mubi cyane kurushaho, mu gihe Kongo ishinja u Rwanda gufasha M23, u Rwanda rugashinja Kongo kwifatanya umutwe wa FDLR wiganjemo abasi bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Hagiye hashakwa ibibazo bitandukanye mu nama ya Rwanda, muri Angola, mu nama Nairobi mu gihugu cya Kenya, ariko kugeza amagingo angaya Kongo ikaba yarinangiye gushyira mu bikorwa amasezerano yose yagiye afatirwa muri zo nama, ahubwo ikavuga yuko ikishyize imbere ari ukugaba ibitero cyangwa se gutangiza intambara ku Rwanda. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu bwaraye busohoye amategeko mashasha amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi. Ayo mategeko akaba arimwo amafaranga azorihwa n'ayo mashirahamwe kugira haronke urupapuro ruyemerera gukora ako kazi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye. Mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi, umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cyane ku mafaranga azohora atangwa. Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito mito mu bwati kugira ngo ryemererwe gukora izo iriha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na minibus iriha amafaranga 250. Ishirahamwe twara abantu na bus iriha amafaranga umuriyoni. Ishirahamwe ritwara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyoni n'500. Aha kandi amashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe, bityo n'abari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha. Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majambo, turiko tuvuga imiduga y'abantu ku gatwe kabo. Kuvyerekeye impusha mwari musanzwe mufise amagrema yose amajambo yose rasanzwe afise no munsi kimwe amaze kubiteye kuri sose. Ivyo mubimenye yuko kubiteye kuri sose mutegereza kwiyandikisha gushasha. Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yaco barashima ayo mategeko mashasha, ariko bagasaba ko yoshirwa mu ngiro abahora bikika mukiza mu gutwara abantu batavyemerewe bakigizwayo. Nirame Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala, na Nduwimana Diodone akorera mu gihugu hagati c'u Burundi. Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka imodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana bijya bita concurrence higanwa n'abantu badafite umutahe. Ingingo yafashwe mufate ingingo zo kwishira mu ngiro uko tungana ngaha tugiye tuvugisha ukuri. Umwo tubadati tugende ku biro twese, umuntu azari imodokari zimwanditse ko tamwanditse ko cyangwa afitiye kontra, hari amashirahamwe musanga ivyo birakavya afise ugasaba ko byango nishira hamwe. Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora, haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro, bagasaba kwico kibazo cotorega umuti. Hari ibintu usanga twebwe bica bitunaniza, aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'amakarte d'entrée turiha, aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre, ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza turariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri ko muradusaba turiteguye kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha dufite ikibazo cya karibira, ariko nta kigoro leta iri kirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana, kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo.
Kwizera Pascal aserukira ishirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko ca Dar es Salaam nawe asaba ko abazoba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo. Uyu munsi mutubwiye yuko giye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye uko ruhusha. Nitwariha izo miliyoni 2 ku majana hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe miliyoni 2 akingirwe? Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashirahamwe yunguruza abantu birimwo n'abakora ubukomisiyoneri muri ico gisata co kunguruza abantu, umuyobozi mukuru yajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramwe inguvu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti. Twatwaye amasitasiyo z'ya modoka teza kumwesha kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko bitwara abantu benshi tuborohereze twebwe ntaco zitokora igihe gitosha ikintu cyane twatwaye amasitasiyo baraziza amasitasiyo twatwaye pare amazone yari amazone atatu ababazana imiduga nayo bakavuga yuko za fere promenade ikaja gutwara abantu n'ibintu twereke tujya mwebwe kana abajejwe ku uruja n'uruza mu barabara mu telefone. Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka. Innocent Nibizi yamenyesheje ko marangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahindutse, aho ku modoka zikorera mu gisagara ca Bujumbura ari rangi ry'ubururu n'iryera ndetse n'irangi ry'umuhondo n'iryera ku miduga yunguruza abantu ija hagati mu gihugu. Abasanzwe bajabuka imbibe z'u Burundi nabo yabibukije kuja babanza gusuzuma ivyangombwa ko bikwiye no gushiraho ikiranga ishirahamwe imodoka zikoreramwo cemewe. Kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu uyu mwaka niyo sango ntarengwa ubwo bushikiranganje bwatanze kuri ayo mashirahamwe kubera yashize mu ngiro ibyo asabwa bashobore kubandanya akazi kabo neza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Urakoze Thierry kuri iyo nkuru. Mu gice cya kabiri cy'inkuru yabo mu bwoko bw'abatwa bo mu karere ka Kisoro mu burengero bwa Uganda, turasuzuma uburyo imiryango y'ibwo bwoko bw'abatwa ibayeho kuva bakuwe mu mashamba na leta mu mwaka w'1990. bavuga ko birenganijwe na leta yabirukanye ku butaka bwabo. Muri iki gice twumviriza ico leta ivuga. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi muri Uganda. Mu gice cya mbere cy'inkuru twabagejejeho abatwa batuye mu nkengero z'ishamba ry'inzitane rya Bwindi batujanye muri iryo shamba kutwereka uko bari babayeho mbere yo kurikurwamo. Aha rero turi mu mujyi wa Gisoro ahatuwe na bamwe mu batwa bakora akazi ko gusabiriza kubera ko batagira ikindi kibatunga. Wajagamo n'impongo musa wajagamo n'ubuhura ntakintu kamurabi dashe tuzofizi. Aha ni mikingo mu mujyi wa Gisoro kubera ubucukire n'imiterere y'amazu batuyemo iyo hageze wagira ngo n'inkambi y'impunzi. Igitangaje nuko aha batujwe hubatswe ku ruhande rw'icyicaro gikuru cya leta ibashinzwe. Ijwi ry'Amerika ryaganiriye na bamwe muri bo kugira ngo twumve uko ubuzima bumeze muri iyi myaka 30 bamaze hanze y'amashamba. Kubu dutagiye mu baturage nanga ntagiye mu tawuni gutoragura tatso kurya ntabona kwe nk'abano bana ntibagira ubufasha bwo kugira ngo baza kusuri no kwirirwa barabunga. Mbe natwe badufata nka za mayibobo kubera kuburi imibereho niyo mibereho yacu yaha. Umubabaro n'agahinda by'imiryango y'abatwa muri Uganda bigaragarira buri wese ku maso ukanabyumva mu ndirimbo zabo.